Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye muri uyu mwanya. Turi ku itariki ya 11 Nyakanga 2023. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe muri uyu mwanya w'amakuru. Turaza kwibanda ku bisata bigiye bitandukanye nkuko twabateguriye inkuru ku buryo burambuye. Reka ntangure aya makuru ndamutsa kandi mpakaze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, harimo bisagara no mu ntara. Hari benshi badukurikiye bari mu bihugu bibanye, ndabaramutsa abadukurikiye bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, namwe ndabaramutsa kandi ndabahakaze ntimucikwe n'aya makuru. Barabimenyereye ko minsi myinshi tubatoreza byinshi bivugwa cyane bisata bitandukanye mu politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa cyane mu ntwaro, ibitangazwa n'abategetsi batandukanye, makuru aba yaranyegejwe akenshi dutohoza twifashishije amasoko yacu ari irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye. Bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenye n'ibimenyesha amakuru yose tukayabategurira akaba ashikira ameze neza nga kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Muri uyu mwanya rero turaza kwibanda kuri ibi bikurikira. Burya abantu ntibazi kiguzi igisirikare c'u Burundi kimaze gutanga muri Somalia. Twebwe turi babiri, twese twari ingabo z'u Burundi mu rwego rw'abajenerali. Muri 2009 twese twahitanywe n'ibikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. Ese twoba turi bande? Iyo ni inyishu rero tuza gutanga muri aya amakuru, dore byose vyerekeye General Major Juvenal niyo yunguruza yari icegera c'umukuru w'ingabo za Misomo yahitanywe n'igitero ca El Shabab ku kibuga c'indege ci Mogadisho muri Nyakanga 2009, be na General de Brigade Salum Ndikumana ari icegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia yahitanywe n'isanga y'indege muri Ntwarane 2009. Turaza kubigaruka ko abo bagabo bombi tubabwire ko vyoba vyaragenze ndetse n'ivyakurikiye mu nyuma, dore kari inkuru ndende muza gukurikira ku buryo burambuye. Harimwo ibibazo bigiye bitandukane ngo none amafaranga ya Misomo yoba aja hehe, navyo turaza kubigaruka ko muri aya amakuru. Hari imyidogo y'abasirikare bakorera mu bihugu bitandukanye hanze y'igihugu c'u Burundi, bose bariko barafasha kugarura amahoro n'umutekano, navyo turaza kubigaruka ko nimuze gucikwa. Makuru harabana n'agateka kazi na muntu hamwe n'umutekano. Hari umuntu yaraje anyurujwe kwibarabara rya Kanyoni i Bujumbura. Ubutumwa rero bwatanzwe n'uwavyiboneye avuga ko wafashwe hari yaravuye kwimosha muri salon de coiffure afatirwa kwibarabara rya kaburimbo benshi bita irya Kanyoni, ndetse mu nyuma rero abamufashe baje n'imodoka voiture Toyota Probox ifise ibara rya gris ivamwo abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe ariko baboneka ko bafise inkoho za pistolet, bari bambariye ko baramucakira mu kanya baba bamwinjiza mu modoka. Ko vyoba vyagenze kose navyo turaza kubibageza ko muri aya amakuru. Jona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndabahaye kaze. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ajeje gufata urugendo kuri uyu w'Imana rumushikana mu gihugu ca Cuba, nkuko biri mu itangazo ry'igisata kijejwe gutuma ko amakuru n'uvugizi bw'umukuru w'igihugu. Iyo nkuru tukazoba tuzoyigaruka ko makuru yacu mu masaha araza. Hari ifoto ya General Salum Ndikumana yoba yarabonetse amaze kwandika iyi nkuru, niyo mpamvu hari ifoto ihereza umuzo twabahaye kuri iyi nkuru. Titurashimye cyane uwayiduhaye. Uwo ni Pacifique Rinahazwe yari atanguye kwandika kuri General Major Juvenal niyo yunguruza ari icegera c'umukuru w'ingabo za Misomo, ndetse na General de Brigade Salum Ndikumana icegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia. Benshi rero bakaba baribajije byinshi kuri abo bagabo babiri bose bapfiriye mu gihugu ca Somalia. Abasirikare ba mbere b'u Burundi ro bashitse Mogadisho muri Somalia muri Kigarama 2007, bare mu nteko za Afrika zigwanya umurwi El Shabab, inteko zigize ya Misomo. Uretse u Burundi, ibindi bihugu vyarungitse abasirikare muri Somalia no Uganda, Kenya, Djibouti na Ethiopia. Igihe abasirikare b'u Burundi
bagenda haradutse n'impare mu gihugu kubera barungitswe inama nshingamateka itabimenyeshejwe kandi ibwirizwa shingiro ryategeka ko ingabo z'u Burundi zirungikwa hanze inama nshingamateka ibimenyeshejwe. Muri Somalia Burundi bumaze kuhaburira abasirikare benshi ariko impfu zabo zimera nk'ibanga ridasanzwe. Mu bindi bihugu umusirikare yapfiriye mu bikorwa yarungitswemo hanze atahukanwa mu iteka akakirwa n'umukuru w'igihugu kibuga c'indege hakavurwa ijambo rikomeye mbere akanambikwa kidari naho atoba akiri muzima. Burundi hoho siko bimeze. Iteka ry'umusirikare ntiriboneka, igihugu ntikizi kubahiriza no gushimira abacigura. Ujiko uyu munsi abarundi ntibazi igitigiri c'ingabo zose abarundi bamaze kuburira muri Somalia. Nico ni ikintu gisanzwe abantu benshi bakabaye bazi kandi akaba n'imyanya bibukwa. Burundi rero batangaye cyane igihe babuze ingabo zibiri mu rwego rwa generali. Watanguye kwitaba Imana yabaye General de Brigade Salomon Ndikumana. General Ndikumana yari yahoze arwana muri CNDD-FDD, yari yegereye cyane Petero Nkurunziza ku rugamba, vuga ko yoba yaranamubereye umucungera ubuzima kandi ko yoba yaranamutabaye kenshi agira yitwe. Kumbure ni navyo vyatumye Salomon Ndikumana arungirwa mu bambere muri Somalia akagenda nafise ikibanza citeka nk'icegera c'umukuru w'ingabo z'u Burundi muri Somalia. Maze kugerayo Salomon Ndikumana yoba yarababajwe cyane n'akarenganyo yabona kajanye n'ingene abasirikare bibwa amafaranga yabo bagenewe kubera we yari azinanye na President Nkurunziza. Yoba yaragaruza mu Burundi kwibariza ibijanye n'ako karenganyo aho yoba yaranagabishije ko bidahagaze azogumura abasirikare. Asubiye inyuma ntiyashitse, ndege mujanye we n'abandi basirikare babiri ni Colonel Emmanuel Nayubu na muganga Kapiteni Pamphile Nkurunziza yaguye mu kiyaga ca Victoria mu Buganda ku w'icenda warane 2009. Bisiga vyabo byaratahukamwe. Mukuru w'igihugu ntiyigeze aja kuvyakira kandi ntiyigeze aboneka mu muhango n'umwe wo kubasezera no kubashingura. Nta n'ijambo yigeze avuga ko. Inyuma y'amezi 6 gusa General Major Juvenal niyo yunguruza yari icegera c'umukuru w'ingabo zose za Misomo nawe yarahitanywe n'igitero cakozwe na El Shabab ku kibuga c'indege ca Mogadishu ku wa 17 Nyakanga 2009. Ivyo vyanabaye mu gihe Juvenal niyo yunguruza ari harangije ikiringo ciwe ariko yitegurira gutaha. General niyo yunguruza we yari yahuze mu gisirikare ca kera Rwonex-FAB gihe nawe nyene atahukanwe. Mukuru w'igihugu ntiyigeze aja kumwakira ahubwo yabonetse uwo munsi mu kumbonesha kure ariko aritambira mu ishengero. Zinyifatiro ngo zikaba zaratangaje cyane abantu mu gihe umukuru w'igihugu ari we yarungika ingabo hanze yobaye n'uwa mbere ngo yereke imiryango ko yitwararitse ubuzima bwabo arungika mu ntambara hanze y'u Burundi. Hari ikindi kibabaza cyane ngabaja muri ivyo bikorwa ningene bibwaho dufaranga baba babiri yicuya nguretse amafaranga bakatwa ku nguvu icese ongera ko ivyo kubahemba mu marundi kandi umushahara wabo uza mu madolari navyo nyene bikaba babanje kubavunjira ku giciro gite cyane gikoreshwa muri BR. Abasirikare rero ngo baharuye basanga bahembwa n'isiyo amafaranga bagenewe muri ivyo bikorwa. Ikindi kibabaza abasirikare ningene bagenda atadufaranga dukuye bafise kandi bakamara amezi menshi badahembwa bigatuma bafata amadeni y'umurengera ku bantu babaka inyungu zidasiguritse. Ivyo bita kumena amaso kuri iyo myindogoro ijanye n'imishahara kabahongera ko ibikoresho bidakwiye harimo inkuru za mitrailleuses zishaje canke zidakora, imodoka zidakwiye n'ibindi. Ivyo navyo rero ngo bikaba bikunze gutuma abasirikare bahapfira iyo batewe kuko harabaho bagera kwivuna bagasanga inkuru za mitrailleuses zimwe zidakora. Ivyo rero bikaba vyaramera gutyo mu gihe kandi izo nkuru zose zikoswe amafaranga zimaze imyaka zirihwa yobaye yaraguze izindi nyinshi kandi nziza. None amafaranga ya Misomo yoba aja hehe? Ni ikibazo gikomeye cyane. Burundi bukura amafaranga menshi mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. Amadolari ya $200 akatwa buri musirikare wese buri kwezi mu gihe Burundi bwagiye kuraba bufiseyo abasirikare barenga 5,000. Burundi bukaharonkera miliyaridi zirenga 20 buri mwaka. Hari kandi amafaranga akoswe ibikoresho byose by'isirikare biri muri Somalia. Makuru hadusumira nuko hari ibikoresho vyaterebuwe Burundi kugira bukwiza ibisabwa. Bimwe muri ivyo byo byaramaze n'igihe byitwa kari ivy'umutegetsi
utavuzwe izina maze hamara imyaka yiha amafaranga abikoswe. Amafaranga ava muri ya misomo yaramaze imyaka myinshi atandikwa amafaranga leta ikoresha na Olukome, naho ikaba yaguma yisemerera umuntu akibaza iyo amafaranga yajanywe. Muri 2014 Olukome yari yamirije umugambi wo kugura indege, rero umukuru w'igihugu akoreshejwe mu buryo bunyegeje amafaranga ya misomo be n'amafaranga yoba yatanzwe n'ishiramwe rya cukuru butare bwa Nickel Musongati. Rero vyatumye ibiro vy'umukuru w'igihugu biva mu gacerere biremeza ko indege kuko yaguzwe miliyoni 8 z'amadolari, ariko ico gihe umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Hatungimana yaranze kugira ico avuze kubijanye niyo amahera yavuye, yagira ati zobishura niyo twabona iyo ndege. Ntankeka ko Leonidas Hatungimana yaramaze kubona ko harimwo amanyanga. Bukeye kabiri umuvugizi wa leta Filipo Nzobonariba yamenyesheje ko indege yarishwe n'abagenzi b'u Burundi. Hari ivyemezo rero vyerekana ingene wari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu General Lengiyo Munyoni yatanze amategeko yo gusohora amahera ajanye n'ivyo kugura iyo ndege. Amafaranga yakuwe kuri konti ijaho amahera ya misomo bikenewe bikaba bizovugwa. Ku mbuga ngurukana bumenyi rero biroroshe kumenya indege yose aho igeze na bene yo. Amashusho yayo muri 2021 be na 2022 yerekana iyo ndege Gulfstream IV-9 UPKB itagifise vyamenyetso vy'u Burundi kandi yanditswe ku bande. Hari hakwiye rero gushirwaho umunsi mukuru abasirikare mu Burundi. Uwo munsi bakibuka ishirwaho ry'igisirikare c'abarundi bose. Uwo munsi bakibuka abasirikare bapfiriye igihugu. Harakenewe kandi n'umugira ukomeye w'icubahiro guhabwa ingabo ziguye mu mahanga no gusezera teka arikomeye. Ayandi makuru rero nkuko twabateguriye, hari umuntu yoba yaranyurujwe kwibarabara rya Kanyoni Bujumbura. Ubutumwa rero atanzwe n'abavyiboneye buvuga ko wafashwe yaravuye kwimosha muri salon de coiffure Heshima, fatirwa kwibarabara rya kaburimbo benshi bita rya Kanyoni, tumbereye n'ibarabara rya kane mu Cibitoke. Bibonye rero akavuga ko hari nk'isaha 9 z'umurango wafashwe, yaboneka ko akiri muto. Sore canke umugabo amaze igihe gito yubatse urwiwe, hari umujene Marie. Bavuze ko yari yambaye ishati ishaka kwera y'amaboko maremare, yari yambaye n'ipantaro n'ibirata. Bamufashe baje n'imodoka voiture Toyota Probox ifise bara rya grise, ivamwo abagabo babiri bambaye impuzu zisanzwe, ariko baboneka ko bafise inkoho za pistole bambariye ko bamucakira mu kanya isase baca bamwinjiza mu modoka citerija mu Kamenge. Byose rero bikaba vyabatwaye nk'iminota 2 ku buryo bari bahegereye batabonye icabaye. Rero yavyiboneye uze ko yashatse kuja kubaza muri salon de coiffure Charitinya, abonye abantu bati amakenga baciye baza n'ipikipiki, agira ati tinye kuja kubaza muri salon ko bo bamuzi kuko haciye haza moto zibiri ziriko abantu tutamenyereye bemera nk'abariko bararondera ico bataye. Bisigura ko hari bari baje baraba ko atabo babikurikiranye, nabo bahamaze umwanya muto cane baciye bagenda baduga mu Kamenge. Hindi nk'urugo twababwiye, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wa Angeline Ndayishimiye yafashe urugendo kuri uyu w'Imana mushikana mu gihugu ca Cuba. Nkuko rero muri mwitangazo ryatanzwe n'igisata kijejwe gutumatumara ko amakuru n'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu, akaba agiye mu bikorwa vy'inama y'uburwi y'abakuru b'ibihugu n'amareta 77 hamwe n'Ubushinwa, ikaba izoba kwigenekezo rya 15 gushika ya 16 Nyakanga 2023 mu gisagara ca La Havane. Mwanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikira aya makuru, ntimuze gucikwa n'ibindi tuza gushikiriza. Imana bahezagire.